Yesu Kristo uko yarari ejo niko akiri n'uno munsi, niko azokwama ibihe bidashira. Abaheburayo 13:8. Ikete rizunguruka nimero 26 Rusama 1982. Ndabaramukije mwese n'umutima wanje wose mu izina ry'igiciro ry'umwami Yesu Kristo, n'aya majambo yo mu Vyakozwe n'Intumwa 22:14-15. Imana yabasokuruza yagutoranirije kumenya ivyo igomba no kubona wa mugororotsi no kumva ijwi riva mu kanwa kiwe, kuko uzomubera icabona ku bantu bose ku vyo wabonye kandi wumvise. Iri jambo ryambereye iry'igiciro kuko rirerekana mu buryo buramvuye umuhamagaro w'Imana, rikawuvuga ido n'ido. Umuntu wese yahamagawe n'Imana ashobora gusa gukora igikorwa ciwe ku rugezo azi yajejwe gukora. Icambere akora no kumenya ukugomba kw'Imana. Ahaba igikorwa c'intumwa naho gusa umugabo yumvise umuhamagaro utumbereye uvuye mu kanwa k'umwami. Kenshi twumva havugwa umuntu ngo yaronse umuhamagaro kubikorwa canke kuja kuvuga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, kandi atakindi arico kiretse ivyiyumvo vy'uwo muntu. Umuhamagaro uvuye mu kanwa k'umwami utangwa imisi yose uhuje n'umugambi w'agakiza. Urondera gukora ikintu yiraritse ciwe bwite, nico gitsitaza gikomeye gishobora kubaho mu bwami bw'Imana. Birakenewe cyane kumenya abahamagawe n'Imana, no kuvuga abo vy'ukuri yavugishije. Bagenewe kubona ivyo igomba kugira ngo nabo babihereze ubwoko bw'Imana. Ikimenyetso kidushoboza kumenya ko badutumwe ko twagihawe muri Yohana 3:34. Kuko uwo Imana yatumye avuga amajambo y'Imana. Amina. Ivyo ubwa mbere bigaragara ku mwami wacu, we yarazi ko yatumwe n'Imana kandi yasohoje mu bwizigirwa ibango ryiwe bihuye n'umugambi w'agakiza. Ariko ivyo vyerekeye abandi bose yarungitse, kuko yaravuze ati, amahoro abane namwe. Nkuko data yantumye niko nanje ndabatumye. Yohana 20:21. Abatumwe n'umwami ni intumwa z'amahoro, batangaza agakiza be n'inama yose y'Imana. Bakoreshwa mu bwami bw'Imana kugira ngo bamenyekanishe kugomba kw'Imana kuva mu ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ati, nukuri ndababwire, uzokwakira uwo nzotuma azoba anyakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Yohana 13:20. Abantu ubwabo bihitiyemwo kwivuga bitangaza ko bahamagawe kandi bakiha ubukozi, ntibashobora kuba bo kwishira kw'iryo tangazo ry'umwami. Iryo rifise agaciro gusa kubo yahamagaye ubwiwe hanyuma akabatuma. Ubwoko bw'Imana nta kindi kiburaje ishinga kiretse ivyo Imana igomba kubabwira biciye mu kanwa k'intumwa zayo. Yohana umubatizi yari umugabo yahamagawe n'Imana. Yatangaza ijambo ry'Imana be n'amasezerano yategerezwa gusoza muri kiriya gihe. Intumbero y'ubutumwa bwiwe kwari ugutegura inzira y'umwami uwari yamuhamagaye, hanyuma akamushikiriza ubwoko bwiwe. Ano majambo y'intanga marara y'iri kete rizunguruka yerekeye kuri Pawulo, umugabo wahamagawe n'Imana kubw'ibango ridasanzwe. Kubw'ivyo yashobora guha ishengero afise ububasha bw'Imana inyigisho n'inyifato ntabanduka. Ntiyivuga ubwiwe, ariko yatangaza ijambo ry'Imana nkuko yari yarihawe n'umwami. Arandika ati, nihagira umuntu yumvira ko ari uvugishwa n'Imana canke ko ari uw'impwemu, amenye ivyo mbandikiye yuko ari cagizwe c'umwami wacu. Ariko namba hari umuntu atabimenye, ntakabimenye.
mu Bikorinto ba mbere 14:37-38. nta n'umwe afise uburenganzira bwo kongerako n'akantu na gatonya ku vyo Imana yavuze ikoresheje abo yarungitse. Umwami wacu yaravuze ati, inyigisho zanje ntiziva kuri jewe, ariko ziva ku wantumye. Ugomba gukora ukugomba kwiwe azomenya niba inyigisho yanje iva ku Mana canke ko mvuga ivyo nigeneye. Nk'uko umuntu wese w'Imana ari, Pawulo yari yagenewe kumenya ukugomba kuwari yamuhamagaye. Uno munsi birahambaye cane gusumba ikindi gihe cose, dutegerezwa gutandukanya no kuvangura ibivuye ku Mana n'ibitavuye kuri yo. Abagomba bose kuzogira umugabane mw'izamurwa muri kino gihe gihambaye c'ingingo yo ku rwego rwo hejuru ntibashobora gushigikira, kwizera canke gukwiragiza ibigize uruvange rw'impwemu. Ijambo ry'Imana niyo mbuto y'inkomoko, nico citegerezo c'inkomoko kubagarukanywe kw'ijambo ry'Imana. Mu mirongo duhejeje kuvuga, Umwami Yesu ntabwira umwe wese muri twe, ariko abwira ab'Imana gusa, kuko bonyene nibo bazoba biteguye gukora ukugomba kw'Imana, kandi nico gituma abamenyesha ukugomba kwiwe. Umwami kandi yaratumenyesheje hamwe n'ivyo bizoshikira abirongora kandi bakivuga ubwabo, atigeze abahamagara atanabatumye. Yaravuze ati, uvuga ivyo yigeneye aba yironderera icubahiro, ariko urondera icubahiro c'uwamutumye niwe w'ukuri, kandi nta kugabitanya kuba kuri muri we. Yohana 7:18. Ni imvugo itomoye. Umwami wacu niwe w'ukuri, kandi abarukwa bose nawe banyengeterewe n'ukuri kwiwe. Ntibarondera inyungu zabo, ariko bashishikara gushimagizwa Imana. Ntibafatanya ugutangaza ijambo ry'Imana n'inyungu zabo bwite canke n'inyigisho, ariko bakurikira ibango bahawe baciye bugufi. Ananiya yabwiye Pawulo mu izina ry'Umwami ati, kuko uzomubera igishinga ntahe imbere y'abantu bose kubw'ivyo wabonye kandi wumvise. Vyakozwe n'Intumwa 22:15. Iryo jambo ritwibutsa ivyabwiwe Yohana ku kizinga c'i Patimosi. Ni ukuvuga ko yategerezwa kwandika ibyo yeretswe kandi yumvise. Icabona gitegerezwa kuba cabonye kandi cumvise ivyo kigomba gushingira intahe. Abagabo b'Imana babona ico Umwami aberetse, bagatangaza ico yatangaje. Imana yarungitse Kristo kandi yari muri we. Kristo nawe yarungitse intumwa ziwe kandi ari muri zo. Ivyanditswe vyera vyavuga kuri we byose byarasohoje kuri we, bisohozwa nawe, kandi neza neza ku mpera y'igihe c'ubuntu amasezerano yose y'ijambo yo muri kino gihe arasohozwa kandi arashitswa mu buryo bwose. Yohana umubatizi yari umugabo yatumwe n'Imana, kandi arashinga intahe ati, kandi jewe sinebwamumenye, ariko wantumye kubatiza mu mazi niwe yambariye, ati uwo uzobona mpwemu amanuka aja kuri we akamugumako niwe abatiza muri mpwemu yera. Nanje narabibonye, narabishingiye intahe yuko uyo ari umwana w'Imana. Yohana 1:33-34. Mwindata Branham yarazi umunsi w'umuhamagaro wiwe, ido n'ido ry'ibango yari yarahawe. Ivyo rero nibigize irungikwa mu murimo w'Imana. Abahanuzi bose bahabwa umuhamagaro n'Umwami, kandi uwo wenyene yawuronka yaramenya imigabo y'Imana kubw'igihe runaka. Abo bagabo bashobora kuvuga mu izina ry'Umwami, kandi ibyo bavuga byari ijambo ry'Imana.
Mwidata Branham yarashimitse kenshi avuga ko ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kuja ahavugirwa ubutumwa kiretse gusa yarahawe umuhamagaro nk'uwa Mose yaronse. Umuntu adashobora kwibuka umunsi nido y'ico yahamagariwe gukora ntaco aba yarahawe. Yashize ibiganza ku gikorwa atariciwe. Nico gituma mu bwami bw'Imana harimo imivurungano myinshi, kuko harimo imburakimazi zinyengeteza gukorerayo. Ijambo ry'Imana ni uku niko umwami avuze. Umukozi wese n'igikorwa cose bikorwa nk'uko Imana igomba, vyama bifatanye n'amasezerano, kandi ayo nayo arabona ugusohoza no gushitswa. Mu gihe ca Mose hashikijwe ivyo Imana yari yarasezeraniye Aburahamu, no kuvuga gusohoka k'uruvyaro nyuma y'imyaka 400 bava mu buja. Tanguriro 15 mu wa 12 no 14. Mu gihe ca Yosuwa Imana yashikije ivyo yari yarasezeraniye Isirayeli mu gihe ca Mose, hanyuma aca abinjiza mu gihugu c'isezerano. Ubwa mbere isezerano riba ari ijambo gusa. Iryo jambo ririzegwa na babandi Imana izorisohorezamo. Mbere n'amasezerano ahambaye cane, no kuvuga ayerekeye Yesu Kristo umucunguzi wacu, ubwa mbere yabaye amajambo, hanyuma ijambo ryambaye umubiri. Paulo aratangara ati, kuko kuvyerekeye amasezerano yose y'Imana muri we niho hari ego cemezo c'Imana. Nico gituma kandi amina ugushitswa kururanye k'umugambi w'agakiza bivuye kuri we ivugwa natwe kubwo bwiza bw'Imana. Abikorino ba kabiri k'icambere murongo wa 20. Abizera b'ukuri batwara amasezerano y'Imana kandi bavuga ugusoza kwayo. Ariko mwebwe bene data, nkuko Isaka yarari, muri abana b'amasezerano. Abana babiri ba Aburahamu, Ishmayeli na Isaka, bari bavyawe na Aburahamu, umwe co kimwe n'uyundi. Itandukaniro hagati yabo ryari ko Isaka yari yahawe isezerano. Aho niho tumenyera ugutoranywa be n'umuhamagaro ngo dusohoke tuve mu kavuyo k'amadini na za nemera zayo bivuye ku Mana bitava ku bantu. Bose bavuka muri ino si ico kimwe, ariko rero abatoranijwe bafise ico bagenewe n'Imana. Ni kuri bo Imana yatanze isezerano, nibo nk'uko vyari kuri Isaka bagizwe abaragwa, kuko niko ivyanditswe bivuga. Muri abaragwa b'Imana, muraganwa na Kristo. Ikimenyetso c'uwizera w'ukuri ntafise ukwizera Imana kwa rusangi, ariko kandi yizera ico ivyanditswe bivuga, agahabwa amasezerano yatanzwe ku bw'igihe ciwe. Ayo masezerano twizeye niyo yonyene tuzobona asohoza. Mubwina ivyo nivyo ari ubutumwa bw'igihe c'iherezo. Amasezerano yose Imana yatanze yuko dushirwa ku ruhande no kurangirizwa k'umugeni azokwizegwa n'abo azosohorezwamo. Kubw'ubuntu bw'Imana kandi bivuye ku butumwa bw'umuhanuzi, twaratahuye itandukaniro hagati y'isobanuro z'ijambo be no gushitswa kw'ijambo. Rero ahantu hose baca isobanura iryo jambo, abantu nta mahirwe bafise yo kugira umwimenyerezo wo gusohozwa kw'amasezerano y'Imana. Insobanuro zigereranywa n'ivyo kurya bahekenye hanyuma bakabishira ku meza, ikivamwo na kavuyo. Umwami yavugishije Esaya ati, ameza yose yuzuye ibidahwe, imyanda. Esaya 58:8. Hari gusa imeza imwe yagumye yogejwe ari yera, ni imeza y'umwami, hariko ibyo kurya by'igiciro kinini cyane. Umwami yaduteguriye imeza iriko ibyo kurya byinshi vyera, tugaburirwa ataruvange canke inyongera y'uburyo ubwo ari bwo bwose. Ku ntango y'ikimatanirwe ca nyuma, Mwidata Branham yaravuze ibi ati, ndizigiye kandi ndizera ko tutazigira na rimwe tuba idini, ariko gusa umugwi w'abagabo
n'abagore, abahungu n'abakobwa bashobora gukoranira ku meza y'umwami hanyuma bagasangira ijambo. Hano dusangiye byose. Urupapuro rwa 2 agace ka 2. Ahejeje kuvuga ibyo yaciye yongera ko ati, mwibuke rya yerekwa naronka mu mwaka wahera aho nabonye ibi byo kurya bishingurwa ngaha. Nukuri ikimatanijwe c'indwi, urupapuro rwa 2 agace ka 2 na ka 3. Ijana kwijana yisunga ijambo ryahishuwe muri kino gihe. Nta wundi n'umwe twosaba insobanuro y'uko guhishurirwa kw'Imana. Umwami arondera abantu bizera n'umutima wabo wose, kuko umuntu atazotungwa n'umutima gusa, ariko n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Mu Balewi igice 21 havugwa kenshi ko abaherezi bari bashizweho mu gikorwa n'Imana ngo bagabure ibyo kurya by'Imana. Mu Isezerano rishasha be no mu rya kera nta n'umwe akora ibyo ashatse canke ngo ashire ku ruhande ibyo ashatse. Birakenewe cyane ko Imana ishiraho ubwayo umuntu mu mabanga y'ivy'imwemu, kandi nico gituma ahanditse mu Bikorino ba mbere 12:8 kandi Imana yashizeho mw'ishengero. Umwe wese mu bo Imana yashizeho arazi igituma ibyo byarashitse n'igikorwa afise mu biganza vyiwe ategerezwa guheza neza. Sindiko naragiye mw'isi yose canke ngo mbe nkija mu gisagara na kimwe ngo ntangaze ijambo ry'Imana iyo Imana itaba yarampamagaye igikorwa gitomoye itariki 2 z'ukwa 4 mu 1962 ngo mbike ibyo kurya hanyuma ndabigabure. Ugutanga umuco. Barambajije ngo ntange kandi umuco ku mituragaro ndwi, ariko yaba jewe canke uwundi wese nta n'umwe yoshobora kubikora. Byongeye ntibikenewe kuko ijambo ry'Imana niryo muco ubwaryo, kandi niryo ritanga umuco. Ubutumwa bumwe n'Tata Branham harimo ibintu byinshi bigoye gutahura ubwabyo. Abatungu n'abadashikamye mu kwizera barabigoreka bakifatanya nuko babona ibintu bwabo kubwo guhona kwabo n'ukw'abandi. Byongeye nk'uko bivugwa muri Petero wa 2:3-16 niko bakorera ibindi vyanditswe. Ku murongo ukurikira Petero aravuga ati, mweho bene data abo nkunda, kuko musanzwe muzi ivyo, mwirinde ntimutwagwe n'ubuzimire bw'abatirinda mugata ugushikama kwanyu. Mu by'ukuri bose bategerezwa kumenya ivyo bakabishira ku mutima, ariko twabonye ko kenshi impanuro batazifashe nka nkama. Uguheba ijambo ry'Imana kose bisobanura ko umuntu afashe ayandi merekezo atariyo. Nico gituma natwe dutegerezwa kuguma mu vyanditswe vyera, mbere no kubijanye n'imituragaro ndwi, tukabona neza uko yabivuze akaba ariko tubitondeka. Ukugurura ibimatanije ndwi cabaye igikorwa Imana yari yaratangaje kandi yarashimitse ko ku kamaro kaco kadasanzwe. Ku mpera ikimatanije c'indwi Tata Branham yaratangaje ico dutegerezwa kwihweza twese tugavye. Ati, nuko rero by'ukuri ndashobora kuvuga neza nk'uko ndabitahura bihuye n'ijambo ry'Imana, ukwerekwa no guhishurirwa. Isobanuro y'ibi bintu byose ni uko Nikoraho avuze. Papuro 57 agace ka 5. Iruhande y'imatanije ndwi hari ubutumwa bumwe aho ku mpera Tata Branham yavuze ngo uku niko umwami avuze, nabwo bwitwa kwabirana no kwahukana. Ivyo bisobanura ko atari we yavuze, ariko ko ari umwami ubwiwe yavuze. Amajambo ya Tata Branham ku kimatanijwe c'indwi, urupapuro 52 gushika kuri 57 nayo ari muri uku niko umwami avuze. Mw'iyo mirongo niho yisunga imituragaro ndwi, aravuga ati, mwabonye ko huguruwe ikimatanije c'indwi harimo amabanga 3. Hariho iryo navuze kandi nzosubira kuvuga ko n'iryo ry'imituragaro ndwi. Imituragaro ndwi yo mw'ijuru niyo izoserura ibanga.
ibyo bizoba mu gihe neza neza cyo kugaruka kwa Kristo, kuko Kristo ubwiwe yaravuze ko atanumwe azomenya igihe azogarukira. Mbega murabona igihe ico ari cyo aho abayuda bamubaza ico kibazo? Igihe mu byanditswe byera twagiranye ibimatanije ndwi byo muri Mateyo 24, twabonye ko ikimatanije c'indwi cashizwe ku ruhande, kuko Kristo avuga ko Imana yonyene ariyo ibizi, n'abamarayika ntaco babiziko. Ivyo ntibitangaje kuko Kristo avuga ko Imana yonyene ariyo ibizi, n'abamarayika ntaco babiziko. Ivyo ntibitangaje kuko mbere ivyo ntibinanditswe. Murabona ko atacakozwe mw'ico gihe. Abamarayika nta na kimwe babiziko. Nta numwe azi umunsi wo kuza kwiwe. Ariko hazobaho amajwi indwi, amajwi y'imituragaro ndwi azotanga uko guhishurirwa kubwizwa kiriya gihe. Nuko rero ndizera yuko niba tutabizi kandi ivyo bikaba bitazomenyekana imbere ya kiriya gihe, ariko kuri uriya munsi bikazohishurwa neza neza ku isaha bizotegerezwa guhishurirwako. Rero ikintu kimwe cyonyine dushobora gukora nuko tuguma twuzuye gutinya ko kubaha Imana, hanyuma dukore ibyo dushoboye byose bihuye n'ubumenyi bwacu, kandi tubeho ubuzima bw'abakristo beza. Twarabonye ko ikimatanije ca gatandatu twagihishuriwe, ariko icindwi co ntikizohishurwa imbere y'isaha ya nyuma. Hariho igituma Imana yaretse harasamirana ayo majwi y'imituragaro ndwi, kuko birakwiye yuko turabona ko Kristo umwagazi yakiriye igitabo mu kuboko kwiwe, hanyuma yugurura ikimatanijwe c'indwi. Ariko murabona ko ari banga rinyegejwe, nta numwe arizi, kandi ivyo bihuye n'ivyo yavuze ko atanumwe azomenya umunsi wo kuza kwiwe, kandi ntawe uzomenya ico arico cose ku bijanye n'iryo banga ry'imituragaro ndwi. Murabona rero ko ivyo bintu uko ari bibiri birafatanya. Ibivuzwe ngaho ni uko niko umwami avuze. Amen. Uno munsi ivyo nivyo byonyene dushobora gutahura, kuko ibisigaye byarahishuwe, ariko ikimatanijwe c'indwi co nticahishuwe. Igihe nari nicaye mu cumba iwanje numvise, ahubwo nabonye ivyo bimatanijwe byizingurura gushika ku c'indwi. Muri kano kanya ntidushobora kuja kure. Ubu ndizera ko umwe wese muri mwebwe azokorera Imana, azokora ibijanye no kugororoka, azomukunda ubuzima bwe bwose kandi akamukorera. Nuko Imana izokwitwararika ibisigaye. Ntibijanye no kuba dusimba ko imituragaro ndwi ibona ugusohoza kwayo mu bijanye n'iyo kimatanijwe c'indwi. Igihe Kristo azogarukira, iryungane ivyo birahuye n'ivyo yavuze ko atanumwe azomenya umunsi wo kuza kwiwe, canke azomenya ico cose ku bijanye n'iryo banga ry'imituragaro ndwi. Ni uko niko umwami agize, kandi ibi vyategerezwa guhatira umwe wese kwiyumvira, hanyuma akagarura ubwenge. Rero uwemeza ko azi ibanga ry'imituragaro ndwi yategerezwa no kuvuga ryari umwami azira. Za mpwemu nyene z'amadini zamye zishinga amatariki yo kuza kwa Kristo, kandi ijambo ry'Imana ritavyemera, uno munsi zarigize abahinga mu gutangaza ko ivyumviro zigira ku mituragaro indwi ari uguhishurirwa. Abo bantu ntibaguma mu ijambo, kandi neza neza bagwanya ijambo ry'Imana. Ariko uwizera ivyo umuhanuzi w'Imana yavuze ategerezwa gushibura ivyo vyose bidahuye n'ivyo yatangaje. Rino ryungane ngo rero Imana izokwitwararika ibisigaye, naryo rifise akamaro kanini cane. Si umuntu, ariko ni Imana izovyitwararika. Iryo ryungane naryo ntidukwiye kurisimba, ariko hazobaho amajwi ndwi, amajwi y'imituragaro ndwi azotanga kujya guhishurirwa k'ubwiza muri kiriya gihe. Rero ivyo ntibishitswa n'umuvuga butumwa canke intumwa y'umunani nk'uko bamwe babivuga, kandi habe n'abagabo ndwi badasanzwe nk'uko abandi bavyibwira. Ariko nk'uko muri Data Branham yabivuze, bitegerezwa kuba bihuye n'ivyanditswe vyera kubw'amajwi y'imituragaro ndwi.
uca ku ruhande y'ayo majambo atomoye yavuzwe avuye ku Mana mu mpera y'ikimatanijwe ndwi aba asuzuguye uko niko umwami agize. Uwo mugabo ntiyumva ijwi ry'Imana ryumvikanye riciye kuri Mwenedata Branham, ariko yumva irindi jwi. Igihe Imana ivuze haba harimo umuco, ariko iyo abantu bavuze haba harimo haza akavuyo. Vyeshuri Yohana 10:1, umwami aramanuka afise igitabo cuguruye nk'umumarayika w'isezerano, arasemerera n'ijwi rirenga 3, aho niho humvikana ijwi ry'imituragaro ndwi. Aha turabona ko imituragaro ndwi ifitaniye isano no kuza kwa Kristo. Nta numwe yoshobora kumenya ikiri muri yo, kuko ijwi ryumvikanye mu ijuru ryabwiye Yohana riti, batanisha ishashara ivyo imituragaro indwi yavuze, ntuvyandike. Ivyo amajwi yo ku isi avuga nta gaciro bifise. Iyo mu butumwa bwiza tubwirwa ko umwami yasemereye n'ijwi rirenga, igihe cose tubona ko ari ku bijanye n'izugwa ry'abapfuye, Matayo 27:50, Yohana 11:34, Luka 8:54. Iryo ni ryo jwi ryonyene twumviriza, ayandi yose ategerezwa guceceka kandi azotegerezwa guhora. Mu vyesho Yohana 5, igitabo kiba kimatanijwe, hanyuma ibimatanijwe bikamenagurwa, bikamenyesha amabanga ari muri vyo. Nyuma y'ivyo nta kindi na kimwe kiba kimatanijwe kiretse ico imituragaro ndwi yo mu vyesho Yohana 10. Ivyo vyategetswe n'ijwi ry'ububasha ryumvikanye mu ijuru. Ivyo ntivyategerezwa kwandikwa, kandi nk'uko Mwenedata Branham yabivuze, ivyo biguma ari banga. Naho yabonye ivyo bintu bigendagenda imbere yiwe, nta na kimwe yategerezwa kwandika. Yarashimitse ingene Imana ubwayo izovyitwararika, kandi ko mu gihe co kugaruka kwa Kristo niwe azobishitsa. Ingingo y'Imana nuko Yohana atana kimwe yategerezwa kwandika, ko Mwenedata Branham nawe ataco yategerezwa kuvuga kuvyo Imana yamweretse kubijanye n'imituragaro ndwi. Turubaha iyo ngingo y'Imana, kuko niba abo bantu b'Imana bategerezwa kwicecekera, natwe ntaco twotegerezwa kuvuga kubijanye n'imituragaro ndwi. Abo bantu babivuze bari bigishijwe imyaka myinshi, kandi bari barasomye ubutumwa bwa Mwenedata Branham. Mu vy'ukuri bari bakwiye kuba bashingiye ku ijambo ry'Imana. Iyindi mirongo myinshi yo mu bundi butumwa yoshobora kwandikwa, ariko neza kivuzwe ku mpera z'ikimatanijwe c'indwi categerezwa kuba ntakuka, kuko ico caremejwe na uko niko umwami avuze. Kubw'ivyo ayandi matangazo yose atanga umuco ubwayo. Rero ubutumwa turashobora kuburonka kuko bwarinzwe neza nk'uko bwatanzwe. Umwe wese arashobora kubusoma akemera kumurikirwa na mpwemu yera. Nivyo vyo kurya bitunganye vy'imwemu, ubugingo bwose bwagenewe kuja mu mugeni buzofungura nk'uko vyateguwe. Ukugoreka ibigirankana. Mbega Imana izoreka guhana umuntu akura imirongo itandukanye mu mvugo y'inkomoko, akayisokora mu butumwa butandukanye, akayisobeka ayigoretse nk'uko ashaka kubona ibintu? Mfise imbere yanje ibitabo bibiri vyo mu Congereza, kimwe gifise umutwe w'amajambo ibuye ry'agasongero, ikindi imituragaro ndwi. Bigizwe n'imirongo yasokowe mu butumwa 26 bwa Mwenedata Branham, batondetse uko bigombeye. Nk'akarorero, haraho amajambo basokoye mu butumwa bwiza bwitwa igihagararo c'umuntu atunganye, bwavuzwe tariki za 14 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1962, baciye bayasobeka mu vyiyumviro vy'imituragaro ndwi, kandi mu mpapuro 60 z'ubutumwa bwa Mwenedata Branham ntiyigeze na rimwe avuga ku mituragaro ndwi. Ivyo babikoze ibigirankana mu ntumbero yo guta mu buzimire abazosoma, kuko begeranije hamwe imirongo itajanye na gato. Intambwe ndwi nibigize ubuzima busha bihabwa uwizeye kuva ku ntango y'ishengero gushitsa ku iherezo. Ubugingo ataco buzi buramiragura ivyo, kuko bahenzwe nk'uko boba babihawe bivugwa
ko Mwenedata Branham yoba yarigishije ko intambwe ndwi zifatanye n'imituragaro ndwi. Mbega si kenshi yashimika ko Eva yize ijambo rimwe gusa ryagoretswe, ibyo bikinjiza abantu bose mu rupfu? Nko mu gihe ca Elisa, abigishwa b'abahanuzi ico gihe bashize mu nkono ibyo babonye byose, hanyuma urupfu ruba rugiye mu nkono. Bami ba kabiri igice 4:38-41. Bose bategerezwa kumenya ko igihe Mwenedata Branham avuga mu butumwa butandukanye ku mituragaro ndwi, yesunga ibyagiye bishika bitandukanye. Ubwa mbere, kuyirekwa yabonye itariki 22 z'ukwezi kwa 12 mu 1932, aho yabona abamarayika ndwi, akumva uguhinda kw'imituragaro ndwi umwe inyuma y'uwundi. Avuga ivyo mu butumwa bwo kuwa 30 ukwezi kwa 12 mu 1932, mu butumwa bwitwa Mugabo ubwo coba arico gihe. Mwakiriya gihe ntiyari bwamenye neza ico ivyo bisobanura. Ico kintu rero gikomeye agifatanya n'ibintu bimwe bimwe yari arindiriye. Ubwa kabiri, ugusohoza kw'iryo yerekwa itariki 28 z'ukwa kabiri mu 1932, aho imituragaro indwi yumvikanisha amajwi yayo, abamarayika ndwi bakagaragara mu gicu. Aho niho yahawe itegeko ryo gusubira i Jeffersonville kuvuga ku bimatanije ndwi. Ubwa gatatu, ku mituragaro ndwi yo mu vyahishuriwe Yohana. Nk'akarorero, ivyo Mwenedata Branham avuga mu butumwa Kristo niwe banga ry'Imana ryahishuwe bwo kuwa 28 ukwezi kw'indwi 1963, ku rupapuro rwa 21 agace ka 5, ntaco bifitaniye isano n'ivyahishuwe Yohana igice c'10. Aravuga ati, nuko kigiye kuba ari ikintu kidasanzwe by'intakuka kuba yarabivuze hano, kandi akerekana ko imituragaro ndwi. Hanyuma iminsi y'amakuru Luke na Life, ibyo binyamakuru ndabifise, byarerekanye iyo foto y'ujya muzingi w'igicu n'ujya muco. Ivyo batatahuye insobanuro kandi n'ubu ntibarabyumva, ariko yarambwiye ati, genda hariya gushika aho ayo mabanga azohishurirwa. Byansabye kurindira amezi menshi, hanyuma byose byagenze nk'uko yari yambwiye. Mu gihe ciwe rero nazananye muri Leta Zunze Ubumwe ibyo bicapo binyamakuru bibiri, kimwe cyo kwa 19 z'ukwa 4, ikindi cyo kwa 17 z'ukwa 5 mu 1963. Mwenedata Branham yesunga ibyo tumaze kuvuga byabaye itariki 28 z'ukwa 2 mu 1932. Yari yeretswe itariki 22 z'ukwa 12 mu 1932. Ibyo bicapo by'ibinyamakuru ntaco byashobora kuvuga ku bimatanijwe ndwi canke na gato ku mituragaro yo ku vyahishuriwe Yohana igice c'10. Gushitsa uno munsi ntibaramenya ko Branham yoba yaravuze ku bimatanijwe ndwi. Bashobora gusa kwisunga ico kintu ndengakamere co kubonekerwa kw'igicu, kandi ntibanazi ko abamarayika ndwi baserutse mw'urya mutemere w'igicu. Mwenedata Branham aravuga kenshi mu butumwa ku mutemere no ku mituragaro ndwi, ariko kuri ivyo nta kindi yiyumvira atari gusa kuri kijya gicu. Kubera iki none abo bene data bavangatiranya ibintu byose bicurikanze? Nico kimwe ukwemeza ko ishengero ritegerezwa kuronka intumwa igira 8 izoheraheza neza igikorwa c'Imana, ico ni kinyoma. Mu gatabo kagira kabiri ubutumwa guhishurirwa kw'imatanije ndwi igihengeri, ku rupapuro rwa 2, Mwenedata Branham yisunga ubutumwa bwitwa Mugabo mbega iyi yoba ariyo saha, hanyuma akabaza bangahe basomye canke bumvise ubwo butumwa. Ku rupapuro rwa 3 aravuga umwimenyerezo yagize igihe inkota yashirwa mu buboko yiwe, yari inkota y'umwami. Ijambo ry'Imana rifise ubuzima kandi ryahishuwe. Ku rupapuro rwa 6, inyuma y'uko Mwenedata Branham amaze gusoma ivyahishuriwe Yohana igice c'10, aravuga ati, mubone ko ari Kristo, kuko niwe kw'isezerano rya kera yitwa intumwa y'isezerano. Aza neza ku Bisirayeli ngaha, kuko igihe c'ishengero carangiye. Muribuka ujya mu marayika mu vyahishuriwe Yohana igice ca 1, niwe nyene ni intumwa kuri Isirayeli. Ishengero ryamaze kuzamurwa canke rigira rizamurwe. Aje ku ishengero ryiwe, ivyo bishobora kugira insobanuro imwe gusa, nuko uwo mumarayika ari Kristo umwami.
nta majambo yo kwongera ko akenewe. Ku rupapuro rw'indwi yisunga ivyahishuriwe Yohana igice c'10 umurongo w'indwi aravuga ati nuko rero ibanga ry'igitabo c'impatanije ndwi rizohishurwa igihe ijwi ry'umumarayika w'indwi kw'ishengero azokumvikana. Umumarayika w'indwi atangura kuvuza inzamba. Ngubwo rero ubutumwa bwanditswe hano, ubutumwa dufise ku mabande fata amajwi n'ibitabo. Iyo umuntu asomye amatangazo atomoye nk'ayo, ni gute yokwemera ko iyindi ntumwa itegerezwa kuzohaguruka kugira ngo ihishure amabanga y'Imana? Mbega ivyo bavuze ijambo ry'Imana na Mwene Branham vyoba atagaciro bigifise? Ariko by'ukuri umuntu arashobora kwiyemera ntiyemere ko intumwa y'indwi yari iya nyuma. Bihuye n'ivyahishuriwe Yohana igice ca 20 mu kiganza c'umwami yazutse hari gusa inyenyeri ndwi, ni ukuvuga abamarayika ndwi b'amashengero. Ni uku niko umwami avuze. Ubu rero niba hari ugira yiduze ku rwego rw'intumwa y'umunani, ni uguhendwa kubi. Umuntu nk'uyo ategerezwa kubwirwa ko bifatiye ku ijambo ry'Imana ko hari gusa inyenyeri ndwi mu kiganza c'umwami, ari bo bamarayika ntumwa. Bimeze gutyo rero w'umunani ari mu kiganza c'uwundi muntu. Niba inyuma y'ivyo hoba hari uwundi yibwira ko ivyahishuriwe Yohana igice c'10 umurongo w'8 gushika ku wa 11 bisohora ubukozi bw'umugabo adasanzwe, umwe wese afise uburenganzira bwo kugenzura akoresheje ijambo ry'Imana kugira ngo asuzume niba ivyo ariko bimeze uko nyene. Yohana arandika ku murongo wa 11 hanyuma arambarira ati birakwiye kuzosubira kuvugishwa ku moko menshi, ku mahanga, ku ndimi no ku bami. Uwo mugabo yibwira ko ari iyo ntumwa ategerezwa gutomora igihe n'isaha ubwo butumwa yabuherewe. Niba yemeza ko ariko biri, rero umwe wese afise uburenganzira bwo kumubaza ryari, hehe n'ivyo yoba yaravugishijwe imbere ku moko n'abami, kuko amajambo ngo birakwiye kuzosubira kuvugishwa yerekana ko yari yigeze kuvugishwa imbere. Ikindi naco twumubaza ivyo yavugishijwe imbere n'ingene vyashitse. Mbega ntibigaragara neza ko umurongo wa 8 ko vyari vyerekeye Yohana? Birateye isoni ko umuntu afata umwanya yitwararika ivyemezo nk'ivyo vy'ubupfu bigaragara ko ari ubushukanyi bweruye. Mbega kuri bamwe ntihoba hacanditse mu vyahishuriwe Yohana igice c'10 umurongo w'indwi ko ibanga ry'Imana rizosohora kwijwi ry'intumwa y'indwi? Abo bantu ntibabona ko bashizwe kure y'ubutumwa n'intumwa kandi ko baguye iyo bashaka gukurikira umuntu. Icongeye ko kugeza ubu hamaze kuboneka abenedata 10 biyita ko ari intumwa igira 8. Mbere hari umwe muri bo ariko arondera abagabo 7 bagomba guseruka mu kanya gato. Ibyo byose bizana akavuyo muri abo bateye umugongo. Uko niko umwami agize kwijambo ryahishuwe ngo bikorere ibintu byabo nkuko bisanzwe mu isi y'ibendera ngo ubutumwa. Naho abo bagabo baza baciye bugufi imbere y'abantu, ni gute bagomba kuguma bahagaze imbere y'Imana kandi bagoreka ijambo ry'Imana bene ubutumwa kubwo guhona kwabo n'ukw'abandi? Uno munsi ndahigishije uwo ari we wese yoshobora kuza kunyereka umurongo umwe gusa, atari 2 canke 3, ariko umwe gusa, aho Mwene Branham afatanya imituragaro ivyahishuriwe Yohana 10 hamwe n'ingeso nziza 7 zo muri Petero wa 2 igice ca 1. Kubera iki none abo bene data biyemeza mahishurirwa adasanzwe ko bataza iwanje? Barazi neza ko mpagaze ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana bene ubutumwa. Ikinyoma nta na rimwe gishobora guhagarara imbere y'ukuri. Ariko isaha izoshika vuba aho Imana izobashikura ubugingo bw'igiciro baboshe uburyarya bwinshi, bakabuta mu dusho dutandukanye, ubushoreje ibinyoma bitwaza ngo nukwizera kw'izamurwa. Uwa mbere yibwiye ngo afise amahishurirwa y'imituragaro ndwi yabaye Rar wo mu Buhinde. Murabe ko ivyo yavyibwiye mu kwezi kw'indwi mu 1969.
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birazi ko ivyo yabivuganye n'abantu batandukanye. Mbere muri kiriya gihe ibiganiro by'abo bagabo byatakaje isura ku bantu uno munsi bitandukanije ku buryo budasanzwe. Impwemu z'ibinyoma zariteye mu bantu bateye umugongo ukuri, ariko kuno kuri kugumaho nta kinyoma na kimwe kiva mu kuri. Yohana wa mbere igice 2:21. Ntihagire ico mwongera ko y'amajambo kugira ngo ntaguhane nawe ukaboneka ko uri mubeshi. Imigani 30:6. Nkuko atanumwe yokongera ko kuvyo Mose, Eliya, Paulo be n'abandi benshi bavuze mu izina ry'umwami, uko niko atana kimwe cyo kongerwa ko kuvyo Imana yavuze ikoresheje muri Data Branham. Uhugabishwa gukomeye ko mu vya Yohana 22:18 ntangarije uwo wese yumva amajambo y'ubuvugishwa ya kino gitabo, nihagira uwongera ko Imana izomukubita ibyago byanditswe muri kino gitabo. Bibwirwa abahamagawe kubwo guhishurirwa iryo jambo, kuko ni gusa mu gihe cacu ico gitabo c'ibanga cuguruwe. Nkuko umwami abivuga muri iyo mirongo, abongera ko bose kuri ico gitabo c'ivyahishuwe bari munsi y'urubanza rw'Imana, kandi ibyago byatangajwe n'Imana bizuza kuri bo. Twahamagariwe gusa gushikama ku ijambo ry'Imana ryavugishijwe muri iki gitabo, kandi tukagumya ivyanditswemo. Nkuko Imana yari yakoresheje Yohana Ogizinga Patmos kugira imwereke ibintu byategerezwa kwandikwa, ko nyene niko Imana yakoresheje muri Data Branham kugira ihishure ivyari byanditswe byose. Uko niko umugambi w'Imana wuzuye. Igikorwa cacu ni gusoma ibitabo by'ubutumwa turi mu mpwemu y'amasengesho, dushimira Imana ko yatugize ababereye kugira imyimenyerezo y'ivyo bintu by'ubwiza n'ubushobozi. Kubwanje, kubw'urufatiro rw'umuhamagaro nahawe, mfise ibango rimwe: kugabura no gushikana kure ashoboka ibyo kurya by'imwemu, ibyo umwami yaduhaye biciye kuri muri Data Branham. Ndazi ko inyongera yose n'insobanuro ya kimuntu biva ku yindi soko, kandi ko ivyo bifise iyindi ntumbero itandukanye n'iyari yashizwe imbere y'amaso ya Branham. Turashobora kugira ukwemezwa mu mutima ko umwami agomba gusohora abiwe kuri ino saha y'igipimo, kandi ko biciye ku ijambo na mwemu arashaka kubaha umuco ku kintu cose. Kubera mfise ibango rikomeye imbere y'Imana, ndagoberewe kumenyesha iki gihagararo gitomoye. Abahamagawe bashwiragijwe n'abiyita bene data bakwiragiza insiguro za kimuntu. Si mu bugombe bw'Imana ko ibintu bigenda gutyo. Nka Paulo, Data Branham yari yumvise umuhamagaro utumbereye umwami, kandi yari yarungikanye ubutumwa butegura kugaruka kwa Kristo. Ico conyene nico gishobora kuba urufatiro ubwo twese dushobora guhagararako munsi y'ubukuru bw'umutwe umwe, Kristo. Hanyuma tugafatanywa muri mwemu umwe. Dutegerezwa kugaruka aho twatandukaniye, bikazana kano kavuyo kugira ngo ducike ku icumu. Icegeranyo c'ivyabaye mu rugendo rw'ivugabutumwa. Mu gihe nari mu rugendo rw'ivugabutumwa mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri, birakwiye ko ndabasangiza imyimenyerezo y'inkomezi n'ivyo naharonkeye. Rwari urugendo rw'intsinzi y'umwami. We yarongoye vyose neza. Amaso yanje yiboneye ibihumbi by'abantu abo Imana yagiriye ubuntu bakakira ubutumwa. Imiryango mishasha yarugurutse. Narakozwe ko mu buryo budasanzwe igihe umuvugabutumwa yambarira imbere y'igugu ry'abantu bari baje kumva ubutumwa ati, "Mwiza Frank, abantu bose barasomye ibitabo by'ubutumwa washize mu Congereza, hanyuma baca barizera." Sishatse kubavuga amazina bene bisagara barimwo, kuko nashaka ko nkuko byigeze kuba muri kahise, abantu batabifitiye uburenganzira baca bakoresha ivyo birango ngo bavugane n'abo bantu bateza imbere inyungu zabo bwite. Ha muri Malaysia, Java, muri Philippines canke mu kindi gihugu cose, ikiganza c'umwami carakoze. Muri urwo rugendo harugurutse imiryango mishasha muri Thailand, Nepal, Korea, Ubuyapani n'Ubushinwa. Sinzigera nibagira umubonano nagiranye n'umuvugabutumwa w'umubatiste ava mu Bushinwa.
uwo mugabo yuzuye mpwemu yera yari yasomye ibitabo byanje biri mu Congereza. Yaje kundondera ku hoteli ambwira ko yari andindiranye igishika uwo munsi. Imana yamushize ku mutima gukorana urugendo nanje mu Bushinwa kugira ngo dushire inkuru nziza ubwoko bwiwe. Se wiwe afise imyaka yaba 80, yakoranye na Watchman imyaka myinshi mu Bushinwa. Abantu bahariya baturindiriranye igishika. Mu gihugu nagendeye mu kwezi kwa kabiri bari bakwiragije mu kiringo c'umwaka inzandiko zingwanya. Nta muntu n'umwe mbere no mu bagenzi banje bo hafi yibaza ko mu gihe hari icuka kibi nk'ico nzoshobora kujayo by'ukuri. Ariko rero Imana yafashe mu ntoke vyose. Umuntu yari yakwiragije izo nyandiko yari intambirakiza akorera uwigira mwene data wo muri Amerika mu nyigisho ziwe zidasanzwe. Yumvira ko yokoresha ibikorane byo kungwanya, akibwira ko afise ububasha bwo kuremenaniriza umuvugabutumwa w'umunyabutatu. Uwo wewe yagiye kumuraba hama amubaza impamvu y'ivyo amwagiriza. Agarutse kumuraba ubwa kabiri yagiye ajanye n'abantu 11 batunganije ivy'uwo mugabo ku nguvu bihuye n'ivyagezwe vya Mose. Inyuma y'ivyo ntiyongeye kugira ico asubira gukora. Uwundi yihaye guhungabanya ibikorane yabiburijwe mu buryo buteye ubwoba. Imbere yaho gato yari yarungitse umusore guteza imivurungano. Uwo nawe aje afatwa n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Ku mpera y'igikorane yaje yihuse imbere ashinga intahe hanyuma asaba imbabazi. Umwami yaravuze ati nzokugwanirira kandi naravyiboneye bisohoza. Mu gisagara kinini sinari numva mpimbawe na gahunda yateguwe ibikorane. Mwene data akiri muto yibaza ko yabikoze neza ariko yari afise uburambe buke. Numva mbabaye mu mutima wanje. Itariki 17 z'ukwa kabiri igihe cy'isaha 4 zo mu gatondo narindi ku biro by'ingenzi kugira ngo nemeze ko nzozinduka afata indege. Mu gihe naca iruhande y'ivyo biro umugabo akoze aramvugisha ambaza ko twavugana. Ndambwira ko ngiye aho bafatira impapuro z'indege kandi ko mfise umwanya muto. Uwo mugabo aca arambwira ati ndi umuvugabutumwa, umwami niwe yandungitse gushika hano kandi nakurindiriye kuva mu gatondo. Uwo mugabo ntiyari yigere yumva izina ryanje n'umusi n'umwe. Arambwira ati Imana igomba kugukoresha mu buryo budasanzwe mu gihugu iwacu. Giye gutegura ibikorane muri kino gisagara. Hanyuma twaciye tujana ku biro by'ingenzi tuvugana kandi dusengera hamwe kugira byose tubishire mu biganza by'umwami. Mu gisagara kimwe c'uburasirazuba bw'igihugu navuze ubutumwa mu Methodist. Muri ico gikorane haje abantu benshi bari basomye itangazo mu binyamakuru. Inyuma y'igikorane haje umugabo arankora mu ntoke aravuga ati watubwiye ijambo ry'Imana ritomoye kandi ry'ububasha. Arongera ko ati ndagutumiye uzoze ejo saa 6 dusangire ibifungurwa. Hazoba hariho kandi abavuga ubutumwa benshi ba Methodist. Ndamwemerera ko nzogenda. Ku munsi ukurikira naratangaye kuko yaravuze ati naratahuye byose, naranditse imirongo ya Bibiliya kandi narayivuganye ko n'umufasha wanje gushitsa mu ijoro rikuze. Nateguye ibikorane byinshi kwavuga ubutumwa bahambaye harimo na Billy Graham. Mbwira rero ryari ushobora kuzira nzotegure ibikorane mu bisagara byose by'igihugu. Ndamwankira ndamubwira nti umve ibyo bizokuzana ibibazo bikomeye kuko ubukozi bwanje bufatanye neza n'ubwa William Branham kandi hose uzoronka abakugwanya. Nawe arambwira ati reka ndabikore gusa kuko namaze kukuyumvira. Ubwo butumwa nibwo dukeneye. Ugomba kwimana abariko gukoreka. Inyuma y'ico gikorane haraje umugore afise imyaka nka 60 ari kumwe n'umukobwa wiwe. Yaje ararira arambwira ati ndi umunyarumeniakazi nabaye imyaka myinshi i Yerusalemu kandi imisi yose namye mbwira abana banje ko umwami azorungika integuza. Imbere yaha sinari bwigerenza muri rino shengero ariko igihe nasoma itangazo y'igikorane mpemu w'Imana yaciye ambwira ati nuje kuko Imana igomba kuvugana nawe iciye kujya mugabo. Aca atangura kurira aguma ashimira Imana. Muri ico gisagara nyene navuze ubutumwa itariki 19 z'ukwa kabiri mu 1982 isaha 10 z'umuhingamo imbere y'abigisha ba kaminuza, abigisha bo mashuri yisumbuye, abanyeshuri b'iseminari nkuru ya Bibiliya yo mu gihugu. Cari igihe gikomeye ubwacu nkuko Imana yabirongoye. Ico gikorane cabereye mu ngoro nini yaho basomera ibitabo. Hari ibihumbi by'ibitabo mu bubati bubonerana.
ushobora kubona ingene bitondetse, nuko abenshi bumvirije bateze ugutwi mu buryo giturumbuka. Ndiko ndavuga nafashwe na mwemu w'Imana, hanyuma nerekana bya bitabo ndasomera n'ijwi rirenga nti murashobora gusoma ibyo bitabo byose, ariko ntimumenye ico Imana iriko irakora ubu, kuko abanditsi babyo babayeho imbere y'igihe cacu kandi ntibashobora kumenya na gato ivyo Imana izohava ikora ubu. Naho nyine abarota bikangurira. Jewe ubwanje ndatangara ingene Imana kundi gusha itanga ubuntu bwayo n'ubwenge bwo gutangaza inama yayo imbere y'abakuru n'abato. Kuyinga mu gitondo itariki ya 21 z'ukwa kabiri 1982 nari natangajwe ko ari jewe nza kuvuga ubutumwa mu ishengero ry'igihugu. Ubwa mbere sinarinzi ivyo nza kuvuga, rero mu iryo shengero ya Protestanti ku ntango y'igikorane numvise basubiramwo urufatiro rwo kwizera kwabo, numva ano majambo: ndizera ishengero ryera rya Gatolika. Bukwi na bukwi ivyanditswe vyera byinshi bica biza imbere y'amaso yanje, ntangurana na Yeremiya 51:7. Nta kindi nari gukora atari gukoresha inkota ya mwemu hamwe n'ubukarihe bwayo bwose. Iryo shengero ryari mu buja bwa Babuloni nk'uko abagorozi bari babivuze. Hari inyigisho imwe y'intumwa no kwizera kumwe kw'intumwa ni muri Bibiliya. Hejuru y'ivyo nababwiye ko ivyo bitirira urumenyetso rw'intumwa kitavuye ku ntumwa kandi kitari ijambo ry'Imana. Cyakozwe mu nama y'Inikayo mwaka wa 325, hanyuma bisha byemerwa nk'inyigisho mu mwaka wa 381. Ubutumire bwo kugaruka mu ijambo ry'Imana bwarahawe abigisha bose, ndabategeka gusohoka mu madidane yose y'amadini. Kubw'ubuntu bw'Imana abo bantu barahawe amahirwe yo kumva ukuri kandi bararonse akaryo ko kwifatira ingingo. Mw'ishengero rya Presbyteriano inyuma y'igikorane, umurongozi yaravuze ati numvise umenga nosemerera maze kumva ubutumwa bwa Bibiliya. Nyina wiwe umukecuru akuze yaraje amfata mu kuboko arambwira ati Imana uno munsi yavuze ikoresheje umunwa wawe, ntuzotebe gusubira kugaruka. Twoshobora gutanga ayandi makuru menshi, ariko bidutwara kure. Kuri jewe izo ngendo zabaye ukwemezwa gushasha kw'inkomezi kw'ibango ry'Imana na jejwe. Ndashimira cyane umwami kugururwa kw'imiryango yari icugaye gushika ubu. Turazi ko uguherahezwa kw'ishengero umugeni kudashoboka kiretse gusa rimaze guhamagarwa ngo risohoke mu moko yose, mu ndimi zose no mu mahanga yose. Munyibuke mu masengesho yanyu kandi mushiremwo bene data n'abashiki bacu bose mu kwinginga Imana kwanyu. Ndashimira bivuye ku mutima mu izina ry'umwami abo bose bashigikira igikorwa c'Imana mu mfashanyo zabo. Ukora ku ruhande rw'Imana mwene so Ewald Frank.